batazira kazungu ko abantu benshi barabimenyereye iryo zina murakoze. Waruka bw'iki gihe ntirugikunda kuba hafi y'Imana. Turavye akarorero k'urundi rwaruka rwagiye rubaho mu gihe cyaheze, turabona urwaruka Bibiliya igenda ishingira intahe, tukabona urwaruka ba Daniyeli, ba Shaduraka, Meshaki na Abedenego babaye urwaruka rwiza, kandi ijambo ry'Imana n'uyu munsi rigishingira intahe, kandi rizobandanya rishingira intahe kubera inyifato bagize mu bihe kanaka babayemwo kandi bitari byoroshe. Nivyo ngira ko mpanura rero urwaruka rw'iki gihe bivanye n'ibihe turimwo naho bigumye si bishasha, kuko n'abandi barabiciyemwo, abo tubona birishingira intahe barabiciyemwo, ariko kandi biri bashingira intahe barabiciyemwo baranesha. Bidusaba natwe ko twegera Imana nk'uko babayegereye kugira ngo bikunde tuneshe, kuko turi twenyene ntitwoshobora. Murakoze. Intambuko urwaruka rw'iki gihe gocako hamwe bonkundira ndaruhanuye ni intambuko natwe twateye, twabaye urwaruka nkabo, tubaho mu bihe bigoye nkabo, ariko kandi twateye intambuko, twahinduye ivyiyumviro mu yandi majambo, twiyumvira ikintu codufasha kikazodufasha no muri kazoza, kuko iyo uriko uraraba isi by'ukuri isi itera ihinduka, kandi isi iranka umuntu harya, isi iranka umuntu cane. Rero ico twofasha urwaruka uyu munsi nico natwe twabonye, ico tworufasha nico twabonye twakiriye, nico kwakira Yesu Kristo, bakemera akababera umwami n'umukiza, akabaganza, kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo uwo yahawe byose. Ndukuvuga ibi urwaruka rw'iki gihe ruriko rurirukamwe nk'amajambere, urwaruka rw'iki gihe ruriko rurirukamwe nk'ivyofasha ubuzima bwabo, kandi vy'ukuri biravye mu mubiri nivyo, ariko kandi ijambo ry'Imana rirabishingira intahe rikavuga ko uyu Yesu Kristo twahawe byose ibiturondera biri muri we, bwabo butunzi, cyaba icubahiro, bwabo ubwenge, ibintu byose dushaka bigize ubuzima bwa kiremwa muntu bihishijwe muri Yesu Kristo. Uyu rero nitwamwakira, niba urugwaruka nirwamwakira rukemera Yesu akaruganza, uzoshikira ibyo mwifuza gushikako byiza bitiriwe birabagora. Rero ikintu hano urugwaruka ntigwiruke n'ibihe, ntigwiruke n'isi y'uyu munsi, ntigwiruke n'ibyo mwifuza gushikira, ariko gwiruke cyane cyane rugwana intambara yo kwakira Kristo, kuko niyo ntambara ikomeye uyu munsi iriko irananiza abantu kwakira Yesu Kristo, kugenda nk'uko ijambo ry'Imana rivuga, kumwemera akatubera umwami n'umukiza, akaturongora. Nico kintu kiriko kiratugora muri iyi minsi ya nyuma. Rero ico nohanura urwaruka vy'ukuri, naho umenga biragumye, Paulo yavuze ngo kubw'uwo ndagwana kugira ngo nshobore gushikira icyatumye nawe ashikira. Iki cyatumye dushikira rero n'urukundo, nukwitaho abandi, ni wa mutima yazana mwisi kwerekana ya shusho y'Imana yazana, niyo Paulo avuga ngo ngomba gushikira. Rero urwaruka rw'uyu munsi rurakwiye kugwana intambara yo gushikira icyatumye Yesu adushikira, rurakwiye kugwana intambara yo gushikira umwami Yesu, rukamwakira kugira ngo nawe arukingire. Iyo niyo mpanuro nohanura urwaruka rw'uyu munsi, kuko by'ukuri isi ntikunda umuntu, nabivuze, kandi isi ntikunda urwaruka. Naho hari ivyo isi iriko iraryosha, iriko irerekana byo kuryoshya urwaruka rw'uyu munsi, ariko nivyo kugwica ahubwo si ibyo kurukiza, kuko isi ntikunda umuntu by'ukuri. Isi ntikunda umuntu na gatoya, naco gituma urwaruka norugoberera kwakira Yesu Kristo, kuko niwe buzima, niwe bugingo. Uyu muntu yamwakiriye abaho ubundi buzima. Ijambo ry'Imana rivuga ngo aramwimura akamushira ahandi hantu. Ico nohanura urwaruka vy'ukuri, ntigotwagwa n'ibihe, ntigoshira umutima kuri ibi bintu babonesha amaso, kandi ikindi nshima vy'ukuri, naho wumva ndiko ndavuga urwaruka rwinshi ruriko ruragera ku ntambwe yo kwakira Kristo, ruriko rurahinduka. Ugiye urakurikirana hirya no hino kumviriza, ngenda nganira n'urwaruka rutari ruke, tuvugana nkagira numviriza ibyiyumviro byabo. Iyo ndiko ndumviriza ibyiyumviro byabo, ndumva ko urwaruka ruriko ruratera intambwe mu bijanye no guhinduka mu mibereho y'ivyiyumviro. Waruka humura ko Yesu ariho, humura ko Yesu yanesheje, humura. Ivyo twiruka navyo by'ukuri biriho kandi ni byinshi, ivyo urwaruka rwiruka navyo biriho kandi ni byinshi, kuko urwaruka
ibyo wirukana byo cyane ni ibyo rubonesha amaso, ibyo nabyo birarukwega cyane, ariko kandi ibyo naho rubirondera kuko umenga n'ibintu biri kure, hariho kwihebura. Rero nobwira ugwaruka ntihumura, mugabo uko guhumura ni avec condition, kwakira Kristo, kuko duhumurira muri we, kuko niwe twahawe nk'uburuhukiro. Nukuvuga ibituruhije ije tubiruhuka iyo twemeye kuba muri ubu buruhukiro ari bwo Yesu Kristo. Yesu nashimwe. Rero ugwarukana rubwira ntihumura, kuko uburuhukiro buriho, ariko kandi buriho kuwifuza kubwakira. Ndabaza ugwaruka nti uruhijwe niki? Ko Yesu ariho, uruhijwe niki? Ko Yesu yaje, uruhijwe niki? Rero norubwira ntihumura, mugabo wakire Kristo, hanyuma nawe akwikorerere ivyo bibazo ufise, akwishure ibibazo ufise, agushitse ku ntumbero y'umutima wawe. Ugwaruka rwinshi ruraja mu biyovyabwenge, ruraja mu biyayuramutwe, kuko bo ugwaruka rwinshi rubona ko atabundi buzima, bakaja kumarigara, kandi ivyo bakahandurira impemu zitari nziza zo konona, kubera iki inyifato nk'iyo ruba rugira. Urashobora kubona ko atabikorwa ufise, ata muntu ashobora kugufasha kugira icyo ukora, mugabo kandi ufise ivyiyumviro, ushobora gukoresha ivyiyumviro vyawe ugashobora kubaho. Rero ugwaruka rwinshi rutinya kuruha, novuga nti ningorane y'ubwenge ngira ngo, kuko ubwenge buratunga umuntu yabufise, ariyumvira ubwenge bukamutunga. Rero novuga nti ningorane y'ubwenge, naho nyene ifatiye kuko Satani ariko arayobya abantu, kuko abereka ko ubuzima bwabo atantambwe bushobora gutera, abereka ko atavyizigiro vyo kubaho. Naco gituma abagoberera kunywa urumogi, kunywa inzoga zizonona ubuzima, bagata ubwenge kubw'ivyo bintu vy'ibiyayuramutwe banyoye, kuko ubuzima bwabo babona ko atahandi hantu buri. Mbere hari n'abaheba bagahitamwo kwiyahura, kuko bavuga bati nta buzima dufise, nta ejo hacu nta hariho, omwe twiyahure. Kwiyahura rero nuko kwiha ibiyayuramutwe, kwiha ibiboreza, kwiha ayo matabi ateye ubwoba. Ivyo nivyo byerekana konona ubuzima kugwaruka. Urasanga abavyeyi batacitayeho abana babo, n'abana batacitayeho kuganira n'abavyeyi, mugabo umwana agahitamwo kuja mu rundi gwaruka, gukina ibikino, ugasanga kubana n'abavyeyi ntibigikunda. Kandi igihe umwana atabanye n'umuvyeyi ngo amucire umugani, igihe umwana atabanye n'umuvyeyi ngo amubwire kahise kibihe umwana atabayemo ngo amenye, mugabo umuvyeyi akamubwira. Kera abavyeyi baraducira imigani, kandi ijambo ry'Imana rivuga neza ngo burya umugani ugana kariho. Rero kera abavyeyi twarateramana n'abavyeyi, ngira ngo nuko amajambere atari bwagwire, abavyeyi bakaducira umugani, ukumva imigani iteye ubwoba. Mbere imigani gutera kwegera abavyeyi, kuba hafi y'abavyeyi, imigani gutera guherekeza abavyeyi bagiye mu mirima gukora, imigani gutera kugamburukira abavyeyi, kubumvira, ukumva abavyeyi baratwigisha bakaduhanura bacishije mu migani, mu bitito. Ivyo rero byaradufashije, ariko uyu munsi siko biri. Abavyeyi b'uyu munsi ntibakigira imyanya, ntibagiha imyanya abana babo. Abavyeyi b'uyu munsi bitwararika ivy'ubuzima, kuko urabona ubuzima bugeze ahantu umenga buragoye, kandi ntumenga niko biri. Abana nabo baca baja mu vyabo, ntibagira imyanya yo kubana n'abavyeyi. Nico gituma abana baca bononekara. Nk'uyu muryango wa Isaka na Rebeka bavyaye abana babiri. Abo bana babiri, umwe mukuru yitwa Esawu, mutoya akitwa Yakobo. Ijambo ry'Imana yatwereka neza ko Yakobo we yibera mu mahema akabana n'abavyeyi, ariko Esawu ngo yaba mw'ishamba guhiga. Rero uko kwama mw'ishamba kwa Esawu kwatumye yitwararika ivyo mw'ishamba. Urumva kandi umuntu nawe abaye mw'ishamba cyane nta gatima runtu burya agira. Burya umuntu w'umuhigi aja guhiga ibikoko nta gatima runtu agira, kuko abamenyereye kwiruka inyuma y'ibikoko, abamenyereye gusesa amaraso y'ibikoko, nta gatima runtu rero agira. Ariko umwana aja kugira agatima runtu iyo abanye n'abavyeyi, kuko ubuntu umwana ahabwa ubuntu n'abavyeyi.
umwana ubuntu agira bwonka mu biganiro by'abavyeyi, abwonka mu kubana n'abavyeyi, abwonka mu mpanuro z'abavyeyi. Niho umwana akura akagira umutima w'ubuntu. Ariko uyu mwana atabanye n'abavyeyi ntagira umutima w'ubuntu. Nkuko tubona hano Esawu niwe yari yagerewe kuba samuragwa, mugabo kubera ataronse imyanya ikwiye yo kubana n'abavyeyi vyatumye ahomba umugisha, ahomba kuba samuragwa, bica bitahira uyu muhungu Yakobo we yiyamira mu mahema y'abavyeyi. Rero ugwaruka bw'uyu munsi uko wowe ungana kose, naho woba warasohotse, akanovera ko muvyeyi kagumaho, kuko umuvyeyi araryoha. Aha twese tugeze aha kubwa akanovera k'abavyeyi, twabanye n'abavyeyi. Jewe uyu munsi ndubatse, ndafise urugo, mfise umugore n'umwana, ngira ngo n'uhundi buca arashobora kuboneka mu minsi. Ndacumvira abavyeyi, ndacumvira papa yamvyaye ndacamwumvira, mama yamvyaye ndacamwumvira, ndabatemberera nkababwira nti ncira umugani nganirira, kuko ndacabafise n'abavyeyi. Kandi ivyo bintu bambwira bifise aho binkura naho binshikana. Rero ugwaruka bw'uyu munsi ndarugira inama, uko wowe ungana kose birashoboka. Nimba udafise umuvyeyi, hariho abakurambere babizigirwa, ushobora kwegera umukurambere ukamubwira uti nukuri, kuko hajya kwegera umutama biri n'akamaro. Ndakunda batama cyane. Umutama wese ahantu hari navyumve ko nkunda batama, kandi nkunda kuganira n'abatama, kuko iyo turiko turaganira nabo ndabakuramwo byinshi, ndaronka byinshi by'impanuro bampa byo muri kahise igihe ntariho. Kandi ibyo byakahise iyo babimbariye ntavyiyumvira ko bintera gutegura kazoza. Rero ugwaruka bw'uyu munsi ndiko ndarugoberera kwegera abavyeyi, kwegera abantu b'abakurambere bafise ico boshobora kubafasha mu bijanye n'impanuro. Abantu uyu munsi ariko barondera abantu kuko babaziga ko ubutunzi naka nomwirukako, yondonderera akazi naka yogira icampa. Ariko nagomba ndakubwire, ni warondera umuntu, ni wiruka ku muntu akaguterera iciyumviro, azoba guhaye ikintu gikomeye, azoba guhaye ikintu c'akamaro, azoba guhaye ikintu cingira akamaro mu buzima kizogufasha gusumba ko yo guha amafaranga, gusumba ko yo guha ibindi bintu vyose ubonesha amaso. Iciyumviro nico gikuru. Rero ndiko ndagoberera ugwaruka kwegera abavyeyi, uko wowe ungana kose ukamubwira uti da ma ncira umugani, mbwira kugira ngo numve, kuko hariho byinshi abavyeyi batatubariye. Mbwira nimwe navuga ko umuvyeyi yagumana akanovera, kwegera umuvyeyi akagucira umugani, ibyo bizogufasha muri kazoza. Kandi ibyo bintu umuvyeyi yaguhaye nawe uzobiha uruvyaro rwawe, uzobireresha abana kugira ngo nabo bagire indero kandi bagire aho bishitsa. Kuko undi muntu yavuze, yaciye umugani ngo umwera uvi bukuru ugakwira igihugu. Uriko urumviriza? Rero nitwakira uwo mwera uva ku bavyeyi, uwo mwera uva ku bakurambere, uzokwira no mu ruvyaro rwacu, nago rugira ubuzima rufatiye ku nyifato y'abavyeyi. Yesu nadufashe. Abo bakurikirana Eliona TV batazi iby'ijambo ry'Imana, no bagoberera kuyikurikirana rwose, kuko bazohungukira byinshi kandi bizobaha intumbero. Hariho abantu benshi bifuza kwakira Kristo, bifuza kwakira agakiza, bifuza kuganzwa na Yesu, bamaze kurambirwa n'ivyisi, mugabo karondera inzira bakayibura, bakarondera inzira ntibayironke, ukamenga bikoreye imisozi. Kandi vy'ukuri koko, kuko iyo Satani amaze kubona ko umuntu afise umugambi wo kumuvako, kumuheba, acagerageza kumuzanira amananiza akayamwikoreza kugira ngo bikunde ntamuveko. Rero iyo umuntu agiye gukurikirana Eliona TV, ndamugira inama ko yoyikurikirana cyane, kuko agiye kunguka byinshi kandi bizomuha ubuzima buhoraho, kuko navyo bikaba biva mu ijambo ry'Imana. Agiye guhindurirwa, ugomba kuba mu bwami bwa Mesiya azohora akurikirana Eliona TV, kuko bizoma kuva mu bwami bwa Luciferi aje mu bwami bwa Mesiya. Kandi mu bwami bwa Mesiya abantu benshi barabwifuza kububamwo, ariko bakabura inzira kubera iki hari byababoshe. Rero iyi Eliona TV ije kukubohora mwene data, uyikurikirana kugira ngo wakire Yesu Kristo, nawe akubera umwami, yongera kuganza, kubere n'umukiza w'ubugingo bwawe. Yesu nabahezagire.